Waramutse neza? Mahoro. Ego je banyita Dalilla Nimpagaritse nkaba mfise televiziyo ica ku mbuga nkoranyambaga yitwa ubuzima bwacu bwa misi yose nukuvuga Daily Lives TV nkuko bibona ngaha. Hama tukaba tuvuga ivyo dukorera mu kibano, imirimo dukorera mu kibano. Hama tuguciye ko ngaha aha ni hehe? Hano ni mu Kibenga. Nawe bakwitande? Nanje nitwa Kwizera Charlotte. Charlotte, rero tubonye ufise imashini ngaha nyene kw'ibarabara. Tubwire uyu mwuga wo gushona wawutanguye ryari? Uyu mwuga wo gushona nawutanguye muri 2019. Ego niho nawutangura gushika muri 2020. Gushika muri uyu mwaka turimwo. Ego nagira ndakubaze rero ni igiki catumye ufata ingingo yo kuza gutangura kano kazi ko gushona? Jewe catumye fata ingingo yo gutangura aka kazi ko gushona ni kubera nabona yuko ari byo mbona shoboye, niko kazi nabonye yuko ariko noshobora kandi kagashobora kumbesha. Waravyigiye gushona? Aho wavyigiye? Jewe navyigiye ku mutayeri mugenzanje. Ego none ngaha abakuzanira impuzu ni bande? Abanzanira impuzu ngaha zo gushona n'abantu bo ngaha hafi nyene aha nyene kuri Vendredi. Ego bo mu kibano. Ego nk'ubu bakuzanira impuzu gute? Twereke nk'iyo kanzu ninde yayikuzaniye yagusavye ngo umukorere iki? Nk'iyi kanzu ndiko ndakora nk'uyu yambwiye ndayipunguza ubwaguke ndayipunguze n'uburebure. Ego twereke ingene ubikora we bandanye ukora akazi kawe. Ibi bintu byo gushonera ngaha kw'ibarabara nta ntambamye zirimwo, nta uguhungabanya, urahakose canke byagenze gute? Waraje gusa urafata imashini uratereka aho utangura gukora? Ngaha nyene aha anye narahasabye mweneho hanyuma aranyemerera nyeneho uyu nyene ngaha iyi nzu. Uyu nyene uru rupangu niwe nasavye hanyuma aranyemerera ndakora. Ego ntakurihisha amafaranga? Oya ntandihisha. Ego nukuvuga yuko ukorera ngaha nyene mw'ibarabara, izuba ryaka, imvura igwa, wowe uri ngaha. Imvura iguye ucu bigenza gute? Imvura iguye hariho ibotiki iri haja imbere gatoya, niho nca nterura imashine n'ibintu vyose, impuzu z'abantu bampaye niho nca ngenda kuzikorera. Mwene irya botiki aranyemerera mu gihe imvura iriko iragwa nkakoreraho, hanyuma ihise nkaca ngaruka ngaha kw'ibarabara kuko niho hari rigara ryanje. Ego urumva rero abantu baraza ngaha bakagusigira impuzu bakakwizera, hama haheze igihe bakaza bakazitora. None nk'ubu kugabanya impuzu urafise ibiciro bisanzwe bikorerwako? Ku bisanzwe ibintu byo gupunguza impuzu nta biciro bifise, gusa bivana n'ukuntu muvuganye n'umuntu murumvikana amafaranga nyene. Hari aho musaba amafaranga nko gupunguza ishati, hari aho musaba nka 2000 ntayaguhe ukazusanga guhaye 5 canke 1000 kubera nyene ubu uri kurakora urondera ubuzima, yaba make yaba menshi baguhaye urayatora. Ego none nko ku munsi wakoze neza urashobora gutahana amafaranga angana gute? 10,000 canke na 5,000 biravana. Utonda ryari na ryari ngaha? Abantu umuntu wese arakuronka imisi yose y'indwi, amasaha yose canke tubwira amasaha utonda ngaha? Hariho amasaha nko guhera saa 4 mba ndi ngaha, bitangoye imisi yose mba ndi ngaha keretse ku munsi wa kabiri honyene. Ku munsi wa kabiri wawufashe nk'ikonje? Ego kubera haba hariho ibindi bikorwa ngiye gukora. Ufise abana bangahe? Ufise abana 3. Ufise abana 3? None abo bana ubasigira nde? Hari abo utondana ngaha ku kazi? Ego umwana mutoya afise ndamuzana ngaha turi kumwe ngaha. Uwo mutwereka araryamye? Araryamye. None ntibikugora ko tubona ari hafi y'ibarabara imiduga iriko irarengana, ntushobora kwibaza yuko ashobora kugendagenda canke akavurira mu barabara bakamugonga?
bigenda gute warabuze abo musigira nkariya mu kibano aho uba? Ego narababuze. uco fata ingingo yo kuzura mutonda? Ego kubera ko jewe ntivyonyorohera gusiga umwana wanje akiri mutoya, niyo mpamvu ndamutondana kandi niyo mpamvu ntashoboye kurondera umuntu yomusigaranira. None nk'ivyo twakubajije ntutinya yuko ashobora kwavurira canke agatambukira mw'ibarabara bakamugonga? Ivyo nyene ndatinya yuko yoshobora kuja mw'ibarabara bakamugonga, kuko ncanguma ngenda kumufata nkamuzana ngaha kugira ngo ntibamugonga, ariko ntivyoroha mugabo ndabibamwo uko nyene. Mugaca mwirirwa ngaha mugafungura ngaha ugataha ku mugoroba? Ego. Yego, urumva uwo mwana jewe mba mbona kumenga ariko akurira ahantu hatameze neza, kubera urumva uba atabundi buryo uri kurakorera ngaha nyene kw'ibarabara. Mugabo urashobora kuvuga ati jewe ndonse uburyo nifuza gufata inzu yugaye, ivyo biriho mu migambi ufise? Ego mu migambi ifise biriho ko noshobora kuyifata, ariko nta buryo mfise bwo gufata inzu ubunye. Inzu udushambre dutoyi dukotwa woterekayo iyo mashini, ikaba atelier de couture yawe. No kuvuga yuko nagashambre ko bagapanzwe angahe ku kwezi? 100,000. None woyinjiza ku buryo yaronka bitakugoye? Ibintu byose ni Imana, benshi baragenda gupanga amazu batazi yuko bazoyaronka, ariko Imana ikabikora bakayaronka bakayariha. Ko twabonye hari abandi batayiri bakorera mu isoko ya Kinindo, wewe ntiwigeze wiyumvira kuja gupangayo ikibanza? Oya, sinigeze niyumvira kuja gupanga mu isoko, kuko nabona bitonyorohera gukorera mu isoko. Aha niho nabonye yuko honyorohera mu gihe ntararonka amahera yo gupanga inzu yo gukoreramo. Iki wose aba ariko baraturaba, kubera uri umukenyezi w'incabwenge, umukenyezi yagerageje kwihangira imirimo kandi aticaye ariko arakora kugira agaburire umuryango wiwe. Ni iki ushaka gushigikira wosaba? Nyene umuntu ashaka nko kushigikira, ubushaka kunshigikira yomfasha akanyugururiza atelier, akampa n'ibindi bikoresho bikwiye nyene nka atelier. Twereka ibikoresho ukenera cane cane kubivuza. Ibikoresho nkenera ni zirya mashine zikora ibintu bikomakomeye, zidesa impuzu, hariho imashine zigira sirifirage. Bivuge ntaco bariko barakumviriza. Ni vyiza ko bavyumva indoto yawe y'ibikoresho wumva ukeneye, kuko urumva waravyigiye, urazi gushona impuzu zose, urazi gushona amaribaya, urazi gushona amashati y'abagabo, amapantaro, vyose urabizi. Yego vyose ndazi kubikora. Rero uwo ugomba kunshigikira jewe yomfasha akanyugururiza atelier, akampa zirya mashine zikenewe. Ego uko onye nkabona nanje yuko notera imbere. Ukeneye gukata impuzu kuva ku ntango kuri tisi, ukenera imeza nini uyikatirako, ariko mu rupangu nyene ku mugenzi ngenda kuyikatira, hama nkaza ngaha nkayishona. Mu yindi minsi canke mu wundi mwanya utari kurashona, ibindi bintu ukora nk'umukenyezi nibihe? Oya, nta kandi kazi jewe mfise nkora, ni ibinyene, ni ngaha honyene ndonderera nta handi. Sawa, murakoze kuduha ikiganiro. Turifuza kubabona mukora mugashitera imbere kuruta ngaha uno munsi biri, kandi mugashobora gutunga umuryango wanyu. Imana ibahezagire. Ego murakoze cyane, murakoze, turabashimiye.